Polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri uyu wa mbere itariki ya 6 Gashyantare 2023 yatatanyije abanyekongo bashakaga kwambuka ku ngufu umupaka ngo binjire ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ikaze kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abatuye mu mujyi wa Goma baramukiye mu myigaragambyo ikaze bamagana ingabo za East African Community ziri muri Congo, iza MONUSCO ndetse n'umutwe wa M23. Uyu mutwe kuri ubu uracyakomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri teritwari ya Masisi, ndetse ari amakuru avuga ko nta gihindutse abarwanyi bawo bashobora kongera agace ka Mushaki muri twinshi bamaze kwigarurira. Abanyekongo bakomeje kwigaragambiriza ingabo za East African Community ndetse n'iza MONUSCO bazinja kuba ntacyo zibafasha mu guhangana na M23. Amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abigaragambya abafunze imihanda myinshi yo mu mujyi wa Goma bifashishije amakro. Bigaragara ko umujyi basa n'abawugize amatongo. Amakuru Abigwi TV yagerageje gutohoza nuko abigaragambya abashatse kwinjira ku ngufu mu Rwanda banyuze ku mupaka muto wa Petit Barriere mbere yo gutatanwa n'amasasu ya polisi. Congo Kinshasa ishinja u Rwanda kuba intandaro y'ibibazo ifite, dore ko irushinja gufasha umutwe wa M23, ibyo rumaze igihe rwamaganira kure. Mali leta mfata kibanza ejo ku munsi w'Imana yavuze ko umukuru ajejwe ivy'agatekakazi na muntu mu mugwi wa ONU uri kubungabunga amahoro n'umutekano muri ico gihugu yahawe amasaha 48 yo kuzoba yaravuye muri ico gihugu. Guillaume Ngefa Atondoko Andari yagirizwa kuba yaragize aho yegamiye ku guhitamwo ivyabona mu cegeranyo yashikirije kuri Mali mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere guheze. Umugwi wa ONU muri Mali MINUSMA ntiwashotse ugira ico uvuze kuri iyo ngingo yafashwe na leta ya Mali. Abategetsi ba Mali bamaze igihe bagirizwa guhungabanya agateka ka muntu, bakavuga yuko byakozwe n'inteko za leta zifadikanije n'abacangiro b'Abarusiya bo mu mugwi Wagner. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere guheze niho abahinga ba ONU basabye amatohoza yigenga ku bishoboka kuba byarabaye ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyihungabanywa ry'agateka kazi na muntu byoba byarakozwe n'iyo migwi ibiri y'abasirikare. Nayo muri Pakistan, Perez Musharraf yahoze ari perezida w'ico gihugu yaritavye Imana harejo ku munsi w'Imana ni nyuma y'ingwara yari amaranye igihe kitari gito. Yafiriye mu bitaro by'i Dubai. Yaramaze imyaka mu buhungiro. Yarafise imyaka 79 y'amavuko. Kuri wa mbere niho indege imuvana i Dubai imujana muri Pakistani aho azoshingurwa nk'uko byatangajwe na televiziyo Geo News. Uwo yahoze ari umujenerali w'inyenyeri zine yafashe ubutegetsi kuri kudeta ariko atamaraso asesetse hari mu 1999 abukugwa ko nawe mu mwaka wa 2008. Musharraf yemerewe kwivurira indege yamujanye mu mahanga kwivuza mu gihe yariko arakurikiranwa ku byaha bitandukanye yakorewe muri ico gihugu yakoreye muri Pakistan. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo ku ntambara muri Ukraine, misile zibiri z'Uburusiya zaraguye mu gisagara ca Kharkiv muri Ukraine ejo ku munsi w'Imana. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryavuze ko misile imwe yaguye ku nzu ibamwo abantu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku w'Imana ko ibintu biriko birayangara ku rubuga rw'intambara mu buseruko bw'igihugu ciwe. Avuga ko Uburusiya buriko buracucagira ibisasu vya rokete mu ntara zitari nke harimwo iya Chernihiv, Zaporizhia, Kharkiv,